Komine Muyinga nimwe mu makomini indwi agize intara ya Muyinga. Kuva mu mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024, komine Muyinga iri ku murindi w'iterambere nkuko tubibwirwa n'abajejwe biro vya komine. Muri Noreresi turagaruka hanini ku bikorwa vy'iterambere vyaranguwe uyu mwaka nyene wa 2023 ushira umwaka wa 2024 mu bisata vyose vy'iterambere. Twaregereye abajejwe intwaro mu komine ya Muyinga n'abanyagihugu maze badushira ku mayange bimwe mu bikorwa biriko birarangurirwa mu iyo komine nyene. Sona sokuru bakuriyaho komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere. Bakuze cyane ariko kumbe kubarimo baratwumviriza komine Muyinga ni mu makomine indwi y'intara ya Muyinga kabigizwe n'amazona ane n'imitumba 50 n'ubutsimbiri 191. Komine Muyinga rero mu bisata byose biyigize abene gihugu bari ku kivi, eka mbere na twebwe indongozi turi ku kivi. Empereye nko ku bisata by'iterambere kuko aribyo bigize ubuzima bwa komine. Abene gihugu bo mwino komine barumvise umugambi wo kurima mbere n'ukorora, ariko noshira ingufu cyane ku mugambi wo kurima mu ntumbero nabo nyene ubwabo bo gufasha gushira mu ngiro wa mugambi w'igihugu w'imbonagazoza w'umwaka w'ibihumbi 2040, aho twifuza ko kizoba ari igihugu cifashe. Mwaka w'ibihumbi 2060 zoba ari igihugu giteye imbere. Komine Muyinga rero natwe ntitwasigaye inyuma, abene gihugu twarabahimirije bafashe ya mbere cyane cyane mu gisata c'uburimyi. Ubu mbere none ababwira ko abene gihugu barimo barasarura cyane cyane umwimbu w'ibigori, aho mbere bigaragara ko uyu mwimbu wiyongereye hafi inshuro zitatu tugereranije n'umwimbu wari wabonetse mu mwaka uheze. Kw'ivyo nyene vy'uburimyi turabandanye duhimiriza abene gihugu kurima bakurikije ubuhinga bwa kijambere. Kwizina nitwa Gahungu Simo, akaba je noba natanguje ikiciyumviro hama nkagisangiza abo dusangiye umugambi. So duhereye ngaha muri aka kanya turafise abene gihugu babani ngaha kuwa mbere gushika kuwa gatanu, boba baba ni buri hagati y'abantu 40 na 50 ku munsi. So akunguro ka mbere no kugwiza ubuzi mu bene gihugu kugira nabo bagira aho bishikanye. Kunguro ka kabiri n'ubumenyi baharonkera kubera bari ngaha, umuntu abigisha ingene bakora ibintu, akabereka ingene bakora ibintu ku buryo avuze ati nanjye ngomba gutera ivoka mu mutwe hari ikintu aba yarungutse avuga atoke ivoka baritera uku barikurikirana uku kubera nibo babikurikirana umunsi ku munsi. Akunguro ka gatatu cyane cyane kari ngaha kuri pipiniere mubona ni ibihumbi 40 by'amavoka. So intumbero yacu kanini nuko dukorana n'abene gihugu bo kuri umutumba wa Kibongera, kumwe tuzokorana nabo ni kubaha imivyaro, tubakurikirane ku bumenyi, tubahe n'ibikenewe byose maze batere tugwiza umwimbu. Nitwamara kugwiza umwimbu bizoca binwa tworohera no kuronka isoko byoroshe kubera tuzoba dufise umwimbu ukwiye. Bw'ivyo rero ubu n'abasanzwe bafise amikoro ahambaye manini barumvise uwo mugambi, aho no munsi hariho abo twokwita abagwiza tunga. Twari tumenyereye ko abagwiza tunga ari abantu bacuruza bafite amamangazini, ariko no munsi turana ko abagwiza tunga mu barimyi bariyo, aho bari mu mahegitari n'amahegitari. Hanyuma rero bakimbura umwe mutari muke, haba mu bigori,
haba mu mavoka, mu vyamwa vy'amavoka, mbere haba no mu vyamwa tutari tumenyereye vy'amapome, kambere ndetse n'ibindi vyamwa, amatunda, turageze yaho mbere ndetse hariho n'umugwiza atunga arimo aragerageza igiterwa canke icamwa c'umuzabibu. Nitwa Yezu Maria Joseph Ninanigwa, nkaba nsanzwe nserukana imbere y'amategeko iryo shirahamwe Vedipo Plus, nkaba rero nkora uburimyi ndabumazemo imyaka itari mike. Aha turi ku mutumba wa Rutoke muri zone Rugari, komine Muyinga, intara ya Muyinga. Umurima no w'isosiyete yitwa Vedipo Plus, kaba ni shirahamwe ry'umuryango, twavuga ko ni shirahamwe ry'umuryango, umugambi w'umuryango. Hanyuma twahisemo ko tworima ivyamwa vyiharijemo cyane cyane icamwa c'inovu. Akarusho tumaze kubona ko icamwa c'inovu arico bita apple mu Congereza, pome mu Gifaransa, nuko bwa mbere ni icamwa gikunzwe cyane, kuko aha mu Burundi cyari kimenyerewe ko kiribwa kivuye mu bindi bihugu, cyane cyane muri Afrika y'Epfo canke Tanzania. Hari n'abashobora kubizana rimwe rimwe babikuye mu bihugu vya Buraya. Ariko rero kubera ko ari icamwa gifite akamaro cyane gose, naciye mvuga ntikanda kirime, kandi kuva ntangiye gukirima nivyo byarantwaye umwanya ko nakoze ubushakashatsi mu mwaka w'10, ariko haciye nk'imyaka nk'itatu tubona by'ukuri ko ari icamwa cyo kurima, kuko turimbura tukagurisha, abana bagafungura, ababanyi bagafungura n'abagenzi, hanyuma kandi tweza twatangiye kwagura umurima. Ico no bahimiriza abavuka Muyinga, kuva ndabitanguye nabitanguye mengo ni ibintu bifite kufinata, bamwe ntibategera n'ivyo ari byo, hariho n'abantwenga no bahanura ko nabo bovyijukira. Nivyo gushika ubu hari abamaze gutangura gutera, no ku mutumba hari umaze gutera imivyari igihumbi. Hariho n'abandi harya hafi y'Imuyinga nyene bateye bitari bike, n'abari barabita, ariko si benshi cyane cyane abagwiza atunga ko imbuto yavyo iragoye kuronka, ntiyoroshe, ariko kubashoboye kubironka no gutanga amahera boshiramo umutahe. Ni icamwa kizana amahera, ni icamwa abantu bakunda, kuko nk'ubu twebwe ibyo dusoroma gushika ubu ntitwovuga ko tubuze isoko yavyo. Ku vy'ukuri umuntu avyipfuza akabitubwira hakiri kare, turamutegurira imbuto. Haba ikibazo iyo habaye abantu benshi cyane gose, ariko umuntu yabitubwiye hakiri kare turamutegurira imbuto, kuko gutegura umuvyaro bitwara ikiringo c'umwaka wose. Tuheje kuwutegura tukaheza tukawomekera, bwo bita kugira greffage, tumuhaye haciye umwaka umwe uwawamye, umwaka n'inusu abatanguye gufungura mbere no kugurisha. Nkuko wabonye ujya murima wahajyaye, tumaze umwaka n'igice, mugabo turamaze gutangura gusoroma. Mw'imisi tumaze imisi dukuranga amahera, ni kuvuga ko inyuma y'umwaka umwe n'igice gusa twateye tuca dutangura gusoroma. Muri rusangi rero muri komine Muyinga bene igihugu barafashe ya mbere haratanguye no kuboneka abaza kugerageza gutera ibiterwa banabivomera ku buhinga bwa kijambere, mwe twita irrigation. Hano babwira nko ku mutumba wa Kibongera, aho hariho umurundi asanzwe baba mu mahanga, arimo arahatera amavoka menshi ayavomera, akamazi akayaduza ava mu mwonga agashikira mu matangi, hanyuma akamanuka amanukira mw'uwo murima w'amavoka. Muri Muyinga rero twarafashe ya mbere ku bijanye na cyane no kwijukira uburimyi, kuko twabonye ko ibice birenga hafi 95% bigizwe n'abarimyi. Nta handi rero tubona twohera kugira ngo tuzamure ubutunzi atari mu burimyi mbere ndetse n'ubworozi. Iciyumvira ukungene caje, twakwirikiranye, twagerageje gukurikirana ukungene isi iriko iragenda, duhere ku mademande y'isoko mpuzamakungu ibikenewe. So mu bintu byinshi twiyumviye, twariyumviye amakademia, turiyumvira, turatangurana, turakorana, turagira sunflower ari byo bihokwe, ariko tubona yuko iki cyumviro c'ivoka ari cyo gifise akamaro, haba kuri twebwe, haba ku gihugu, haba ni kubene gihugu baza bari kora kukurikirana, kubera gihurumbiwe kanini ku isoko. Imyaka iri imbere tubona
Spring Life ariyo Agrifresh turi ahantu heza cyane. Uno munsi dufise pipiniere ibihumbi 40, nuko mu myaka 10 iri imbere twaba dufise pipiniere ibihumbi 400. Turiyumvira yuko muri iyo myaka 10 iri imbere tuzoba dufise amakoperative dukorana nayo mu kubaha imivyaro ni kubakurikirana maze tukagwiza umwimbu. Mu myaka 10 iri imbere turiyumvira yuko tuzoba dufise niyo vyaba ngombwa ishuri ry'iwacu dushoboye kwigisha abantu ibintu by'uburimyi n'ubworozi, cyo gituma dufise inka hajya tukagira n'uburimyi. So ivyo bintu tubikombinya ari bibiri bizodufasha kugira tugire ishuri ry'akarorero, umuntu aza yige mu ishuri amaca amanuka mu murima agire pratique hama bimworohere kugira ubumenyi. Kamo twotera abandi ni kuza Uburundi ni nyabagendwa, Burundi burugurutse, kuva dushitse ngaha dukoreye ngaha nta kibazo na kimwe turahura naco ku ruhande rw'iwacu. Nakabazo yo kibonekeje gato abo mu ntwaro haba ku rwego rwa zone rwa commune rw'igihugu, ibibazo tuba dufise birakemurwa. Noca mfata n'agakanya kugira nshimire leta ukungene ibintu byose iyo tubikoze baratugamburukira. Tuvuze dutanze nk'akarorero ivyo mubona muri uyu murima wose duhereye ku matuyo tugahera umva ku mivyaro y'amavoka, tugahera kuri ajya matangi mwabonye, ni ibintu vyaje biva hanze y'igihugu. So kuza biva hanze y'igihugu leta yaraduha amapermis akenewe, amaze kuduha amapermis akenewe yongera indadushirirako exoneration. So ibintu byose twinziza ntako tubirihira. Ako nakamo gakomeye umuntu wari wese avyumvise, nabwo nyirashoye kuvuga ati ndashoye gutwara umutahe wanje mu gihugu, hanyuma leta ikampunguriza amatagisi mu gihe nkigwiza production. Hama umunsi nawe watangiye kuronka umusaruro, leta nayo ikongera ikahungukira mu gutanga amatagisi kugira nawe leta ironke iterambere kama. Kubijanye nyene n'iterambere twibagiye inyubako rusange. Twababwira yuko mu bijanye n'inyubako rusange igisagara ca Muyinga nubwo twagerageza ngo tugire ibijanye n'ivy'isuku, twarabona ko hakiragahaze kubera amabarabara asanzwe yari yarononekaye. Ahandi vyaba ngombwa yuko leta idufata mu mugongo. Aha muri kino gisagara ca Muyinga leta muri ya mafaranga ikoresha ku mwaka irimo iradufasha mu kutwubakira ya mabarabara y'amapave. Ni ikintu gikomeye cyane, mbere abanyamuyinga barimo barishimira, mbere mboneye akaryo ko gusubira ku izina ry'abanyamuyinga gushimira leta y'u Burundi irongowe na nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu General Major Varisito Ndayishimiye. Yo yumvise akamo abanyamuyinga bateye, hanyuma ubu bakaba baratanga ivyo bikorwa vy'ibanze ibirometero 5, kandi tukaba twemerewe yuko bazobandanya bagenda badushirako n'ibindi birometero. Naco nyene turashimira n'ubundi leta y'u Burundi ibicishije mu gisata kijejwe amabarabara ARB. Ubu iri barabara baritanguye kurisanura
bahereye ku mupaka Ikobero, batwemereye ko ibi binogo vyose mubona muri kino gisagara ca Muyinga ko vyose bizosanurwa. Ubu rero baratanguye, barimo baratera bava Ikobero baza ini Muyinga. Nibi turabishimira leta y'u Burundi. Mu gisata nyene c'inyubako rusangi, aho twarimo turavuga inyubako rusangi, komine mu vy'ukuri kubera mikoro idashobora kugira ikizikozeko, murumva ko leta iheza ikaca ibikora. Ariko hari ibindi bijanye n'inyubako rusangi komine dusanzwe dukora. Ubu biciye mu mugambi Prodesi turi kumwe w'igihugu, turimo turubaka amashure meza cane, ishure rishasha ku mutumba w'Inyarusange muri zone Cumba, rigizwe n'ibirase 9, amasomero 9, ibiro vy'umuyobozi hamwe n'utuzu tw'ubwiherero, amasomero 6, hamwe n'ibiro vy'umuyobozi n'ubwiherero ku mutumba wa Kivoga muri zone ya Munagano. Hariho mwizo nyubako rusangi nyene mu gisata c'amagara y'abantu, ivuriro rito ku mutumba wa Kibongi wa Nkoyoyo, naryo ryaratanguye gukorwa kandi rizoba ari ivuriro ryiza rikwije ivy'amategeko. Twongere tunashiremwo n'ibikoresho vyose bigize ivuriro, no kwayo mashure nuko nyene. Ku mutumba wa Gasasa turimo turubaka aya masomero 2, ku mutumba wa Mwuriro amasomero 2, ku ishure rikuru rya Eteje Muyinga isomero rimwe twararimaze, irindi tugiye kuritangura. Eka mbere n'ahandi tubona cyane cyane ku mashure hakeneye ubwiherero, anovuga ku mutumba wa Bwica, eka n'iyindi mitumba tubona ko amashuri akeneye ubwiherero, nabwo nyene turiko turabikora. Mu nyubako rusange nyene hariho imigende y'amazi yari ikeneye gusubirwamwo, anovuga nk'umugende uva ngaha kwibugenda utwara amazi ku mutumba wa Kibongera, ariko kandi no kwibuye nyene hariho amazi. Iyo migende turimo turayisubiramwo, umugende uvana amazi ngaha mu Rusengo yatwara za Kayenzi, umunsi tugiye kusubiramwo. Amazi ya Rusengo nayo nyene amwe turimo turayubaka, ayandi turimo turayasanura yakeneye gusanurwa. Ku bijanye n'inyubako rusangi, nta gisata na kimwe tutarimo turakoreramwo, kuko tubona ko ari byo bisata abene gihugu basanzwe bipfuza cane. Mu gisata nyene c'amazi, muri zone Rugari, umugende w'amazi uva muri komine Butihinda, Nyamihondi, Rugari warasanuwe. Abanyarugari barafise amazi aho nyene mu Rugari. Uwundi mugende w'amazi uva mu isoko rya Kanyamaruri nawe nyene warakozwe, naho kandi uba amazi araza kandi arisesa muri centre ya Rugari n'imitumba ihahanamiye. Ariko kandi turafise n'umugambi wo gukura amazi kandi mu mugende wo Mwirata mu Rugari, kugira ngo abene gihugu bashobore kuronka amazi ku bwinshi, kubera zone Rugari igizwe n'abantu benshi. Mu bindi novuga komine iri kirashiramwe inguvu n'amazi. Twese turazi yuko amazi ari ubuzima. Iri rero mubona ni isoko bita Kanyamaruri, dufatanije nabo dufashanya mu iterambere, cyane cyane ishiramo World Vision, twarashoboye guha amazi zone Rugari. Zone Rugari ni imwe mu mazone agize komine Muyinga, novuga yuko afise ikibazo cyane cy'amazi, hambavu yayandi ava mu isoko bita Mwirata. Sinovuga yuko yoyo yashoboye gufasha cyane ikintu kinini, ariko aya tumaze kuyashikana abantu baba muri zone Rugari
gushika uno munsi bariruhutsa. Yego hariho itangi yubatswe ifise nk'amametero kibe 100 ishobora guha amazi imihana itari mike, ariko kandi n'ubu impingi iracari ndende, turacadodora hirya no hino kugira ngo turabe ayo mazi yo mwirata ko nayo nyene yoshobora gusahiriza iyindi mitumba itashoboye gushikirwa, hanyuma nabo kugira turabe yuko bomirirwa amate. Mugabo kandi kubera amazi ava ngaho ari menshi, turiko turaraba ko twokongereza ubushobozi bw'iyo tangi kugira amazi tuyakure aha kuri centre Rugari ashobore no gushika ahitwa Imurama, kuko nabo nyene barafise ikibazo gikomeye c'amazi. Bimwe rero mu vyo turiko turashiramwo inguvu amazi arimwo, kuko ntiwovuga ngo hariho abantu bariko baratera imbere badashobora kuronka amazi yo kugira isuku n'isukura, mbere bashobore no gukora utundi dukorwa twose dukenera amazi. Murazi yuko amazi koko nkuko babivuga ari ubuzima. Muri ico gisata nyene c'inyubakwa hari umugambi ukomeye komine irimwo irakora, ni biro vya komine. Ni biro vya komine bigeretse kabiri biriko birubakwa, narirya ibiro komine isanzwe ko abakozi ba komine basanzwe bakoreramwo ari biro bitoyi kandi vyubatswe mu mwaka wa 1976. Ni biro bishaje nkuko mubibona kandi bitagutse. Narirya turimo turitegurira ya nteguro nshasha, ya ntunganyo nshasha y'imitumba, amazone, amakomine n'intara. Turifuza ko ibiro vya komine mu mwaka w'2025 indongozi zishasha zizoza zikaronka aho zikorera hameze neza kandi hagutse. Narirya komine yacu iri mu makomine izosigara. Nkibutsa abimwe baratwumva ko ikomine yacu izoba igizwe n'amakomine 4 ariyo Muyinga, Buhinyuza, Mwakiro hamwe na Gasogwe. Ni biro rero birimo birubakwa ku nguvu no ku makori n'amatagisi y'abene gihugu. Yego nivyo inyubakwa iramaze ikirakwiza imyaka 2 n'amezi 4. Twayitanguye 2021 kandi ndavyo murindi biriko atake duciriyemwo biko bigena neza, kuko mu nteguro yacu canke mu maprevision yacu twipfuza tubona ko mu kwezi kwa kabiri inyubakwa izoba iri ku musozo. Bisigura ko twipfuza ko muri make tuzotangira umwaka w'amafaranga 2024-2025 inyubakwa tuyikoreramwo kandi yasa neza. Isi nyubakwa ntoyi ni nyubakwa nini ya cyane, kuko nyakubahwa musitanteri akizana iciyumviro yarabanje arimvira aratororokanya amaserivisi de concentré yose akorera muri komine. Muri make ubuzima bwa komine bwose, abagize ubuzima bwa komine uko bitandukanye bazo bafisemwe amabiro. Iyi nzu uyu munsi twayiharuriye twisunze ibisita bitandukanye bya komine, nayihaye ivyuma 24 ariko kandi bikwiye kuri bwuko umwe wese yo kwisanzura n'amasoketariya canke ama stoki ama pièce archive yose twarayumviriyeko. Novuga ko ariyo nyubakwa mbere tuvuga duti ni nyubakwa tugiye gushirako n'inguvu, mbere duhamagarira n'abene gihugu bose, abavuka komine baba abakorera ngaha muri komine n'abakorera handi kuza gufata mu mugongo indongozi za komine kugira ngo inyubakwa tuyubake kandi izobe yaheze ico kiringo. Tunahamagarira kandi n'abandi bene gihugu kuza gufasha mu bikorwa vyose vy'iterambere turimo turavuga. Abafise imitahe bayizane mu gisata c'uburimyi, cane cane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kuko ari ryo shingiro ry'iterambere ry'abene gihugu bo ngaho iwacu. Ego nivyo no mu bindi bisata
vyaba ibisata vy'ingenzi, amahinguriro n'urudandaji. Turifuza ko abanyamitahe ngaho i Muyinga boza kubaka amahoteli meza, nubwo asanzwe ahari mugabo turavye ingenzi tugenda twakira turacakeneye ababandanya baza gushira imitahe muri ico gisata. Eka mbere turifuza ko n'abene gihugu nubwo turimo turateza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi mbere n'ibidukikije, tubandanye duhamagarira abene gihugu gukingira amasi ndimwa, ko bigaragara ko henshi aho tugeze amaso mu byo turimo turakora hakiri hagahaze ku kijanye no guca imikobeko no gutera ibiti ku misozi kugira ngo tuyikingire. Hanyuma ntawovuga yuko yoteza imbere uburimyi mu gihe adakingiye ibidukikije. Mubyo turiko turahimiriza rero, turiko turahimiriza ivyo guca imikobeko dufatanije n'abadufasha nka za PPRVB, hanyuma n'abene gihugu bwabo bavyumve yuko gukingira ibidukikije ari ikintu ntasubirizwa mu kugira ngo ibijanye no guteza imbere uburimyi bishoboke. Nayo ubundi tuvuze ngo tuzoteza imbere uburimyi tudateje imbere ivyo gukingira ibidukikije, gukingira isi ndimwa cyane cyane nko guca imikobeko, ivyo ntivyopfa bikunze. Ivyo rero turabishira imbere gose, biri no mu vyo turiko turahimiriza abene gihugu ku bwishi. Muri rusangi rero bavuga ko ngaho i Muyinga muri komine vyifashe neza mu bijanye n'ivy'iterambere, ariko turacakeneye kubandanya dukora kuko aho twifuza gushika ntiturahashika, na cyane cyane ko twifuza gushika kuri yambona kazoza yaho mu 2040 twifuza ko buzoba ari Burundi bwifashe. Kubitweregeye ntamuga ati twifuza ko izoba ari komine yifashe, hanyuma mu mwaka wa 2060 izoba ari Burundi buteye imbere. Aha rero aho tugeza twifuza ko komine ya Muyinga izoba ari komine iteye imbere, yigaba ikigaburira. Ego mboneyeho akaryo ko gushima kubitavye akamo kanyene cubahira umukuru w'igihugu n'akamo kiwacu dusanzwe tumusabikira muri komine ku bijanye no gukura amaboko mu mpuzu, abantu bagakora. Nanarya muri kino kiringo leta ibicishije muri ca kigega anagesa imaze gutangura gutanga amafaranga yo kugurira umwimbu w'ibigori abene gihugu. Buri abene gihugu batanguye kubukura mu cibo, imvugo yabaye impamo, abakoze neza ubu no munsi bariko barikenura, ariko kandi urugero tuvyifuza ko n'ubu ntiturarushikako. Turifuza vy'ukuri yuko atamwene gihugu n'umwe muri komine Muyinga twoba tukibona kwaya marigara kwibarabara, kuko n'ubu hariho hamwe hamwe aho tukibabona. Twifuza ko abene gihugu vy'ukuri bose baja ku kivi, umuntu akaza kuja ku marigara haraho saa 10 avuye kugira icahereza amaboko. Muri rusangi rero nivyo turi mu iterambere mbere. No mu ndwi iheze twari twagendeye abavuka komine mu gisagara ca Bujumbura, tubabwira aho imigabo n'imigambi ya komine igeze, tunabahamagarira nabo nyene gutanga intererano zabo, zaba ivy'ivyiyumviro canke iz'amaboko n'uburyo. Akamo twabatera bwa mbere kubavuka komine nuko bokumva yuko ata muntu n'umwe yoza guteza imbere komine yabo atari bo bwa mbere bafashe intambwe ya mbere. Nuko abandi boza bakurikira, ariko aribo baba bafashe ya mbere. N'abayibamwo batayivukamo
ariko barangurira imirimo yabo ya minsi yose mwino komine, nabo nyene turabahamagara mu bisata bitandukanye, caba ca gisata shingiro navuze c'uburimyi n'ubworozi, vya bisata vy'ubudandaji, vya bisata vy'amahinguriro n'ingenzi, ko umwe wese mu vyo ashoboye ko yogira ico aterera mu ntumbero yo guteza imbere ubwa mbere umuryango wiwe, hanyuma komine n'igihugu biheza bigashikirwa. Ntihagira rero umuntu yo kwigira sindabibazwa mw'uyu mugambi mwiza w'imbonakazoza, ko kugira ngo uyu mugambi w'imbonakazoza uzoshigwe mu ngiro, uzoje mu ngiro, ntibizova hejuru ku rwego rw'igihugu. Uyu mugambi uzoshigwa mu ngiro kuva ku mitumba, mu mazone, mw'ikomine, mu ntara, hama no ku rwego rw'igihugu ushikirwe. Kabene igihugu bo mu mitumba niba bashoboye bose kurya, kuryama, bakigaburira neza, bakambara neza, burya n'igihugu cose kizoba cashikiriwe n'iryo terambere. Naka kamo rero kumbe nagira mere nk'usozererako, ariko nongera kandi nibutsa abavuka komine, ababa mwino komine muri rusangi, ko musitanteri n'abamufasha bonyene ataco boshobora kwishoboza batari kumwe n'abenegihugu bose baba muri komine ya Muyinga. None ni naco gituma tubahamagara umwe wese mu vyo ashoboye atanga intererano yiwe, gutyo tuduze ikivi duteza imbere komine yacu. Murakoze.